iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Badushakira kuri interineti namwe mudusanga kuri weshatu radiyo yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi kuri uyu wa mbere tariki ya 18 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impirimbanyi y'amahoro. Nelson Mandela wayoboye Afurika y'Epfo. Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturirako. Ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza. Ica mbere ndibuka ni umunsi wo gushira umukono ku masezerano y'Arusha. Uyu ni Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Uburundi. Ati Mandela yaradudurirako. Inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zigaruriye umupaka wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo. Imigenderanire hagati y'icyo gihugu na Uganda yarahagaze kuri uwo mupaka. Ibitero by'amabombe by'Uburusiya mu mujyi wa Toretsk mu ntara ya Donbass byahitanye abantu 6 bibaye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntimujya kure. Amakuru tuyahere ko avugwa hirya no hino. Ubwicanyi bukomeje muri Sudani y'Epfo bwateye abantu impungenge ko amasezerano y'amahoro ashobora gusambuka mbere y'amatora ateganijwe umwaka utaha. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru ikurikira. Ubwo bwicanyi buba nka misi yose muri Sudani yo mu manuko bwagirizwa kenshi abantu bitwaje ibigwanisho bakora ibitero bigeramiye amasezerano y'agahengwe yapfunditswe mu mwaka wa 2018 hagati ya Perezida Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar, naho abo bategetsi babiri bakorana muri leta imwe mu mahoro agereranye ku mugwa mukuru Juba. Mu bindi bice by'igihugu hasa n'aharangwa ingwano. Abantu amajana n'amajana barishwe kuva uyu mwaka utanguye mu bwicanyi bufatiye ku bitero byo gusahura ibitungwa hamwe no kwihorana hagati y'ubwoko butandukanye. Ubwicanyi busa n'ubwiyongeye muri Sudani yo mu manuko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, inyuma y'uko Papa Francisco asibije urugendo yari kugira muri ico gihugu muri uku kwezi. Abantu batari munsi y'amajana 29 barishwe, abandi 33 barakomereka mu gihugu mu kwezi kwa gatandatu konyene. Mu minsi ya vuba ubwicanyi bukomeye cyane bwabereye mu ntara ya Warab umukuru w'igihugu aturukamwo. Mu ijambo yashikirije mu ntango z'ukwezi kwindwi, President Salva Kiir yatangaje ko batakaje abanyagihugu benshi mu bwicanyi bubera mu gihugu. Fidel Niyongabo, urakomeza utubwira ibitero by'amabombe by'Uburusiya mu mujyi wa Toretsk mu ntara ya Donbass byahitanye abantu 6 bikaba bibaye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri za serivisi z'ubutasi. Toretsk, igisagara kibamwe abantu 30,000, kiri ku birometero 50 mu manuko bw'isagara ca Kramatorsk. Abasirikare b'Uburusiya bariko barondera gufata. Uburusiya bwaragize intambwe mu bice vya vuba mu ntara ya Donbass, aho abasirikare babwo bafashe ibisagara vya Lysychansk na Severodonetsk. Muri ico gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ku munsi w'Imana ko yirukanye umushikirizamanza mukuru w'igihugu Iliya Venediktova n'umutegetsi mukuru ajejwe umutekano Ivan Bakanov. Yafashe iyo ngingo kubera hari abajejwe kubahiriza amategeko batari bake bikekwa guhemuka. I Bruxelles mu Bubiligi, abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya barahuye kugira baganire ivyerekeye gukomeza ibihano Uburusiya bwafatiwe. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'uwo muryango Joseph Borrell yagabishije ko ingingo y'Uburusiya yo kuzibira ibivuko vyo muri Ukraine iri kituma Ukraine idashobora gushorera hanze amatoni imiliyoni n'imiliyoni y'intete zayo mu mahanga. Amenyesha ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Ivyatangajwe na Borrell bibaye mu gihe bitegekanijwe ko abajejwe ibiganiro b'Uburusiya na Ukraine bahura n'abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU na Turkiya mu gisagara ca Istanbul ku munsi wa gatatu kugira baganire ivyerekeye amasezerano ashobora guhagarika ingingo y'Uburusiya yazibiye ibivuko vyo muri Ukraine mu kiringo c'amezi n'amezi. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri weshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru.
kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mu kanya turabajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Kuri uyu wa mbere tariki ya 18 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impirimbanyi y'amahoro. Nelson Mandela wayoboye Afurika y'Epfo. Mu Burundi, Mandela yibukirwa ku ruhare yagize mu guhuza abarundi n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro i Arusha muri Tanzania mu kwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2000. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Silvestre Ntibantunganya wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amubaza ku ndangagaciro Mandela yasigiye isi. Iyo ndamwibukira ko ningene yabaye umugabo w'ijunja mu gufasha kugira ngo ibiganiro abarundi ashaka kuvuga iboneza bari barimo Arusha bishobore gutera intambwe iboneka, intambwe igira icishitseko, kuko ntawe utazi yuko inyuma y'urupfu rwa Nyerere abantu bibaza bati mbega nindazomusubirira koko Abarundi uko bameze, uko bagoye, ngo bashobore gutera intambwe. Aho rero havugiwe izina rya Mandela, ndazi ko hari bamwe bashatse kumwanka abatari bake. Ugiye kuraba navyanditse no mu gitabo canje nize mu Gifaransa de démocratie piège. Mugabo rero aho Mandela nyene aziye vyarerekanye yuko afise ijunja rikomeye cane byafashije izo bodeza kugira ngo zitere imbere. Ubwa mbere hoho igihe yaza ngaha mu Burundi ubwa mbere nta handi yashatse guca atari ku mpimba, agenda kuraba ingene abanyororo bariho. Abanyororo nabo benshi bari abazira ivyabaye inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Aho rero agira umwanya ukuganira n'abo bantu, agira n'umwanya mbere wo kugenda asa n'uha icigwa imboneza zari mu nzego za leta bari bamuherekeje, kuko yarababwiye ati simbone ingene mwogira abantu umutima mu abantu mubafate kuriya. Ico rero yongeye kukigarukako aje mu nama nshingamateka naho hoho koko arifatira mu gahanga Perezida Buyoya ati mbega wewe urafise umutima kugira ngo ushobore kuba ushira abantu mu nyororo kuriya je nabibonye. Aranavuga amajambo menshi gushika abantu bumiwe, bamwe barabura iyo baja. Perezida Ntibantunganya, mwavuze ijunja rafise mukaba muzi neza ko butari bwa mbere abarundi baje mu biganiro, ariko bikaba atacu vyari vyavuyemwo. Hari habaye ibiganiro muri Itali, eka hari habaye ibiganiro nk'uko babivuze vyakoreshejwe na nyakwigendera perezida wa Tanzania Nyerere. Ikintu mubona catumye wewe abarundi bamwumvira kandi muvuga ko bari bagoye ni nk'ibi? Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturirako. Ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza. Ica mbere ndibuka n'umunsi wo gushira umukono ku masezerano y'Arusha. Vyaragoranye ntawe utabizi, hariho abatashaka gushira umukono kuri ayo masezerano, dutanguriye ko arongoye igihugu Major Petero Buyoya. Je ndibuka Mandela ingene yamufatiye mu gahanga imbere y'abakuru b'ibihugu mu karere n'imbere ya twebwe Abarundi, eka n'abandi bantu bari bashashe ngaho baje mu biganiro. Mbere n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Clinton niho yarari. Mandela yaravuye hasi arifata mu mufuko, arahagarara abwira Perezida Buyoya ati mbe wibaza kuzokwemera imyaka ingahe yuko abo yise minorite zine novuga mu Kirundi banyamake sinzi ko nyabake sinzi ko bivuga batareka 15% muzoguma bwiganziye byose mu Burundi mutumviriza abandi. Ndibuka ko arabo vyaryoheye bakabira nk'abatwenga, mugo naho nyene Mandela agira ati ndabonye utwenze mutuba ko muzi ukuri, kandi bari batwenze uko banezerewe nuko bumvise avuze iryo jambo. Ico ni ikintu namuboneye ko catumye mbere gushira umukono kuri amasezerano vyaciye byihuta ko abakuru b'ibihugu baciye bagira bati ahantu nituhava tutaroza ayo masezerano. Mu bindi bintu yashira imbere cyane kwari ubungane bw'amoko, aho novuga abirabure n'abazungu, eka n'ubungane hagati y'ibitsina. Tukaba tuzi ko abafasoni ico gihe Arusha nabo nyene b'abarundikazi baronse uruhara ruhambaye cyane rwose mu gushikiriza aho bahagaze kuri ivyo biganiro. Aho hoho muhavuga kwiki? Oya, ntibaronse uruhara mu gushikiriza aho bahagaze, ahubwo
kubera uko Mandela abona ibintu byaratumye handikwa amasezerano ibiharuro bitezwa kwama biriho bitashobora kuja munsi abakenyezi bashobora batezwa ko barimwo mu nzego ngurunguru z'igihugu, inama nshingamateka, inama nkenguzamateka na leta n'ahandi. Mu biganiro abakenyezi je sinovuga ko bari benshi cyane, mugabo bari batanguye kuza nabo nyine bagira ati tugira ngo n'ijambo ryacu ryumvikwe. Mandela rero agafata ku byo yabona koko hariya mu gihugu ciwe, kuko urabona imyaka yari yamaze mu munyororo agwanira ukungana kw'abantu, na cyane cyane uzi neza nyine hari iwabo abirabure bacigizwa, byaratumye no mu biganiro by'iwacu bitera imbere. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo Ijwi y'Amerika. Namwe murakoze. Urakoze nawe Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Kuva inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zigaruriye umupaka wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo, imigenderanire hagati y'icyo gihugu na Uganda yarahagaze. Kuri uwo mupaka ku mpande zombi umutekano urarinzwe cyane. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi avuye i Bunagana yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. ngo ku Bunagana haratuje, ariko ku mpande zombi haboneka abasirikare bagenzura imipaka yombi. Ku ruhande rwa Uganda abasirikare ba Uganda babona n'abapolisi bagerageza gukumakuma impunzi, kuko impunzi ziracyari hano mu mupaka wa Bunagana nyinshi cyane. Zimwe hari uruja n'uruza rw'impunzi hakurya no hakuno, kuko impunzi zirirwa Bunagana iyo babaye ku manywa zijambo nimugoroba zigataha zizanye ibyo kurya. Rero abasirikare baba bahari kureba ko bazicungira umutekano. Ku ruhande rwa Kongo nanone naho urabona narwa n'inyeshamba za 23, abasirikare ba 23 bareba bafite ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda, bafite ibikoresho by'itumanaho bya gisirikare, nabo bagenzura ku ruhande rwa Kongo aho bari. Ingaruka zifungwa ry'uwo mupaka no kudahahirana hagati y'abaturage b'ibihugu byombi ni zihe? Kubo tumaze kuvugana nabo ingaruka zaba nyinshi cyane, ku buryo nyine abantu baturi imipaka baba batunzwe no guhahirana no gucuruza, bamwe bana bafite n'abavandimwe babo hakurya no hakuno. Ubwo rero kuva aho intambara yatangirira, cyane cyane aho igisirikare cya M23 cyafatiye umupaka muhise ufungwa, ndetse na leta ya Kongo itangaza ko ari nta bintu by'ubucuruzi byemerewe gukorera kuri uwo mupaka. Ubwo rero bivuze ko ubucuruzi bwahise buhagarara. Bari bafite amaduka cyane ku ruhande rwa Uganda, dore ko ari ibintu byinshi byaturukaga byinjira muri Kongo byarahagaze. Imodoka ntizicyambuka, ukamyo zazaga ahangaha nyinshi zambuka muri Kongo ntizicyanyura. Amaduka amwe ku ruhande rwa Uganda yarafunze, abantu akazi karahagaraye. Ndetse no ku ruhande rwa Kongo hari ubucuruzi bwakorerwa ko hari ibintu biturukayo cyane cyane nk'imyaka, ibyo ntabwo bikiza. Reka twumve umwe mu bacuruzi ba hano ku mupaka w'Ubunagana, Bwana Majambere Charles, ufite iduka ricuruza ibintu byinshi cyane nk'ifu y'ibigori abyambutsa muri Kongo, ariko akaba atubwira ko kuva aho inyeshamba bazafatiye umupaka ubucuruzi bwahagaraye. Reka twumve atubwire uko iby'ubucuruzi byadindiye kuri uyu mupaka. Ibintu bimwe birabitswe mu masitowa kuko nta kundi kuntu byaje muri Kongo, uretse nk'ibyenda kuba byagera igihe cyo kuba byakwangirika, ko turi kubipakiza mu modoka tukaja kubinyuza ku yindi mipaka ya Kongo za Bwera nangwa se Nyamwisi. Hanyuma se iyo bimijije iyo ngiyo muragira mugacuruza mukagurisha bakagura? Tuba twavuganye na ba customer bacu nabo bakanyura ku iyo mipaka bakabifatira ku iyo mipaka. Ibi bihuriranye n'igihe cy'ibintu bimeze nabi mu gihugu hose muri rusange, usanga ibintu ntibikigenda, iby'ubucuruzi peteroli yarahenze, transport yarahenze, ibintu byose mu maduka birahenze, n'abantu ntabwo bafite amafaranga mu mufuka. Bishobora kuba byarateye ingaruka zirenze na cyane cyane, kandi hajemo n'intambara n'ikibazo cy'intambara. Ikibazo cyararenze cyane, ibintu amavuta yarahenze, kubipakiza kubikura Kampala naho n'undi murimo kubigeza aha ibintu byaruriye cyane. So ubu ngubu tumeze nabi, n'ibyo kurya byaruriye, abantu ntibagira n'ibyo kurya, usanga bari gusinzirira ku mihanda. None uko ibintu bimeze ubu ngubu, na cyane cyane hano ku mupaka mwacuruzaga ibintu akaba bitakigenda, biramutse bikomeje gutya kumara undi mwaka, mwamera mute, mwaba mutemwe nk'abacuruzi? Natwe nk'abacuruzi bikomejemo kurenga ahangaha, ndi kubona natwe twaba nk'impunzi, natwe tugahunga muri iki gice, kubera nta rugendo, ibintu biri kwangirika ni byinshi cyane. Muri rusange atari ikibazo cy'intambara, ahubwo nagana wahasobanura ute mu kijanye n'ubucuruzi ukuntu byari bihagaraye, byari biteye imbere se byari
umupaka uko wari umeze neza cyane kuko uyu mupaka niwe wa hafi no kwinjira muri Kongo ahantu ho bita Goma. Ibintu byinshi byanyuraga ahangaha gusumbya indi mipaka yindi y'uruhande. Uyu mupaka wari umeze neza cyane ushushe, ariko kubw'impamvu z'intambara niwe ushubije ubucuruzi bwinshi n'abantu benshi inyuma. None mwe nk'abacuruzi baha ibintu bitangira murireba bigahoshwa mubireba, mwakoraho iki cyangwa n'iki mwakwifuza ngo gikore kugira ngo ibibazo byahariye abantu bikemuke? Ibyo twakwifuza twakifurije ngo wenda ba perezida baba babishinzwe nabo bashobora kumvikana nuko amahoro akagaruka mu kirere. Ignatius Bahizi, intumwa za leta ya Kongo zabonanye mu cyumweru gishize na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, bamuhaye ubuhe butumwa yabwakiriye ate? Intumwa zavuye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zoherejwe na Perezida Felix Tshisekedi kuza guhura na Perezida Museveni zamuzaniye ubutumwa busaba ko agomba kuba umwe mu bashaka igisubizo cy'amakimbirane ari muri kariya karere. Ubwo nibwo butumwa nyamukuru bari bumufitiye, ndetse banamubwira n'ibyavuye mu biganiro byabereye Angola hagati ya Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi. Ariko Museveni yabasubiye ko ukurikije ubunararibonye afite mu bintu bijyanye n'intambara ko we abona ibiganiro bigomba kubaho, ariko impande zombi zikaguma aho ziri. Bakaba bumva ko ibyo Museveni yagerageje kuvuga bisa nk'ibyo M23 yuko itazasubira inyuma, ahubwo ko ibiganiro bibaye nibiramuka biba bigomba kuba ariko bari ahantu bari bafashe badasubiye inyuma nk'uko babisabwe na leta ya Kongo ndetse n'inama y'abaperezida yabereye i Nairobi. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aho ibunagana. Urubyiruko rw'Abanyafurika rugera kuri 700 rwasoje amahugurwa y'ibyumweru 6 rwakoreraga muri za kaminuza zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni gahunda izwi ku izina rya YALI cyangwa ya Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida Barack Obama. Iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na bamwe mu Banyarwanda n'Abarundi bitabiriye iyi gahunda, barimo Emmanuel Ntivuguruzwa wakurikiranaga amasomo muri kaminuza ya Minnesota na muganga Tania Gahama Ineza wakurikiye amasomo muri kaminuza ya Nebraska mu mujyi wa Lincoln. Bwana Ntivuguruzwa haratangira avuga icyatumye yifuza kwitabira aya mahugurwa. Impamvu ikomeye yatumye nifuza kwitabira aya mahugurwa, ni amahugurwa y'ingenzi, ni amahugurwa yubaka umuyobozi. Akenshi usanga mu miyoborere hari igihe tuba tudafite cyangwa se urubyiruko rudafite bwa bumenyi buhagije bw'ubushobozi bw'imyubakire, navuga y'ubwo bushobozi bwa kiyobozi burushoboza kuyobora, ariko noneho rukayoborera muri wa murongo koko uhamye n'amahame ndangamiyoborere, niba ariko navuga. Yanjye numvaga ko aya mahugurwa nk'uko yatangijwe na Perezida Obama, ariko agamije koko kubaka ubushobozi mu rubyiruko kugira ngo urubyiruko rube umusingi w'imiyoborere. Iyo miyoborere noneho iba ari nayo igena ahazaza h'Afurika, ahazaza h'ibihugu byo muri Afurika hatajegajega. Ni naryo terambere rirambye rishingiye ku miyoborere myiza, ariko nanone yubakiye kuri izo ndangagaciro za kiyobozi. Urakoze cyane. Muganga Tania, umaze imyaka hafi 10 ukorana n'imiryango itandukanye cyane cyane igamije guteza imbere ubuzima. Uri umuganga watangije ikigo Uzima gihuriwemo n'abaganga mu gihugu cy'u Burundi, ahanini kigamije guteza imbere ubuzima bw'Abarundi muri rusange. Wowe ufata icyemezo cyo gusaba ko witabira aya mahugurwa, n'iki wifuzaga gukuramo? Murakoze. Ikintu cya mbere nifuza gukuramo bwari ubumenyi, kungurana ubumenyi n'abandi Banyafurika. Ndizera yuko ibibazo dushobora kuba duhura nabyo mu Burundi dushobora kuba tutabyisangije, dushobora kuba tubisangije n'abandi bava muri Afurika. Rero guhurira hamwe n'abandi n'urundi rwaruka bakora ibintu bitandukanye mu gihugu iwabo, nizera yuko ari uburyo bwo kungurana ubumenyi, gusangiza ibyiyumviro kugira dushobore gutorera inyishu hamwe, kugira ngo nashobora gutaha muhira nzoshobore kubyigiraho, nshobore kubyubakiraho.
nanjye nshobore gutora inyishu ibibazo bishobora kuba biri mu gisata c'amagara meza mu Burundi. Icya kabiri cyari kwigira ku mibereho y'abanyamerika no ku byo basanzwe bazi kugira dushobore kubyigiraho, dushobore kuraba ibikunda muri Afurika kandi natwe dushobore kuzana ubumenyi bwacu hano. Nyuma y'ibi byumweru bitandatu, ibyo wifuzaga kuba wakwiga cyangwa se wasangira n'abandi mwahuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri iyo leta ya Nebraska, wibaza ko wabigezeho? Ego cyane narabigezeho, kuko iyo tuje ngaha tuba turi mu migwi itandukanye. Hariho abakorera mu by'amagara meza nk'uko wanje, hariho abakora mu byo kumenyekanisha amakuru, hariho abakora mu by'intwaro nziza no mu bindi byinshi. Iyo rero duhuriye hamwe mu nyigisho duhabwa, turahura hamwe tukagirana inama, tukiga, tukabazanya ibibazo kugira dushobore gutorera inyishu hamwe. Ikirushirizaho ni uko iyo tuvuye ngaha ntiba bihereye ngaho, yamara tuja mu mugwi muniniya y'abanyafurika, urwaruka rw'abanyafurika bamaze kuza muri uno mugambi wa Mandela Washington Fellowship, aho hariho urubuga mubandanya mwigiraho, mubandanye mushiramwo imigambi, mubandanye mwungurana ubwenge. Ico rero akaba ari ikintu kinini kuri jewe. Ubu unye aho isi igeze, kunwana n'abandi ni ikintu gikomeye, kwigira hamwe n'abandi ni ikintu gikomeye, yaba abo muri kumwe mu gihugu wanyu, yaba muri Afurika ndetse no ku isi yose. Emmanuel Ntivuguruzwa, muri 700 batoranijwe, Tania avuze ko hari byinshi yakuye muri ibi byumweru bitandatu. Nkawe nk'umuntu watoranijwe muri abo 700, ibyo wifuzaga kugeraho muri ibi byumweru bitandatu, watubwira niba urabigezeho? Numva narabigezeho ku bwanjye, numva inyota nari mfite cyangwa se inzozi nari mfite nazigezeho. Hari ubumenyi umuntu aba asanganywe, afite ibyo yize, ibyo yanyuzemo, ibyo yakoze. Ubwo bunararibonye mbere na mbere buba buhari, ariko noneho mu guhurira hano nk'uko iyi gahunda yubatse, harimo kuronka ubwo bumenyi, ariko nanone harimo no gusangira ubumenyi. Wenda mu Cyongereza bakoresha uburyo bwiza bwa exchange. Ubwo buryo bwo gusangira ubumenyi rero bunatuma muri kwa kwiga, ubundi kwiga no kwigana, hari ibyiza abanyamerika bakora, ariko nk'uko ubyumva duhuye turi abanyafurika 700 muri kaminuza turimo turi abanyafurika 24 baturuka mu bihugu 15. Buri gihugu cyose gifite umwihariko. Abanyafurika natwe ubwacu usanga natwe ubwacu twigiranyeho, hari byinshi usanga dushobora kwigiranaho, ku buryo muri kwa kwiga ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwicara mu ishuri ngo wige nk'umwana mutoya, ahubwo muri uko kwiga uko uganira n'abantu, uko uvugana n'abantu, ubwo bunararibonye buhanahana ubumenyi, bunatuma muri bya bindi dukora iwacu. Dufata urugero, muri uko kwiga harimo no kwiga uburyo ibyiza by'iwanyu bishobora kuba umusemburo w'impinduka nziza zishobora kugera ku isi yose, ariko duhereye no muri Afurika mu buryo bw'umwihariko. Reka nguhe urugero. Uzi ko ikibazo cy'ubuzima ni ikibazo gihangayikishije isi yose muri rusange, ndetse kiza mu by'imbere. Abatuye isi benshi ntabwo babasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi, ariko muri kwa kwiga no kureba uko isi ihagaze, kumenya ngo ahandi bakora gute, kumenya ngo ibyiza dufite dushobora kwereka abandi, natwe dushobora kubaho urugero. Naguha nk'urugero rwa mituwere do sante mu Rwanda. Ni gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Iyo ugiye kureba mu byo twize, twagiye tuganira ku ngingo zitandukanye, ariko usanga ikibazo cyo kugira ngo abatuye isi babashe kugera kuri serivisi z'ubuvuzi kiracyari ingorabahizi. Mu gihe mu Rwanda buri muturage wese uhereye kuri wa wundi ufite ubushobozi buciriritse kugera kuri wa wundi wishoboye, umunyarwanda wese abasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi binyuze muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza izwi nka mituwere do sante. Umva ari ikintu gikomeye cyane. Tania,
Emmanuel yarakomoje ku kintu kijyanye no guhanahana ubumenyi hagati y'abanyafurika ubwabo, atanze zimwe mu ngero z'ibyo ashobora kuba yarakuye mu banyafurika bitabiriye iyi gahunda, ariko nawe atanga bimwe mu bisubizo u Rwanda rufite mu kugerageza gukemura bimwe mu bibazo u Rwanda ruhura nabyo. Nkawe nk'ikintu cy'ingenzi wavuga ko wakuye muri bagenzi bawe b'abanyafurika, cyangwa se wowe icyo wabasangije nk'igisubizo kivuye mu Burundi ku bibazo bitandukanye ni nk'iki? Kimwe mu bintu ushobora kuba narabasangije ni nk'uruhara rw'urwaruka mu bikorwa bitandukanye. Jewe igihe mpeza kwiga amashuri y'ubuganga niho nashoboye gutanguza ishyirahamwe ndimwo rya Uzima, kandi ibintu dukora akaba ari byinshi bitandukanye. Rero ni umwanya mwiza yo guhanahana ibyiyumviro uko urwaruka mu ngo turimwo dushobora gukoresha ubumenyi dufise, ubumenyi twaronse mu mashuri cyangwa ubumenyi dusanzwe dusanganye ku bw'ingabire zitandukanye tuba dufise, kugira dutorere inyishu ibibazo biba biri mu kibano iwacu, tutarinze turarindira izindi nyishu zivuye ku baturongora, ariko bigahera no mu ngingo twebwe nyine twigira. Afurika ifite urwaruka rwinshi, abanyafurika benshi baracari batoyi kandi barahangana cyane n'ikibazo c'uko babura akazi canke bakagira ibibazo ntibaronke aho bavugira, ibibazo byabo ntibyumvigwe. Ariko iyo umwe wese yigiriye inama y'uko ihinduka ritangura nawe, arashobora kuraba umuco ashoboye, mu byo ashoboye, mu byo afise, mu biri imbere yiwe, akagira umugambi, ntarindire gutangurira ku kintu kininiya, ariko ku mugambi umwe wese ashobora kuba afise, atangure akora ibyo ashoboye. Uko iminsi igenda n'uko bigenda biraguka, agashobora kuzana impinduka ahereye mu kibano ciwe gushika no mu ntara rimwe, bigakwira no mu gihugu cose ndetse na Afurika n'isi yose. Uzima ubusanzwe ikora iki tani? Uzima ni ishyirahamwe ry'abaganga nitangurije hamwe n'abagenzi banje twiganye ishuri ry'ubuganga mu 2018, aho dukora mu byo guteza imbere amagara y'abantu tubicishije mu migwi itatu. Umugwi wa mbere ni ibyo kwigisha ku vyerekeye amagara meza, cyane cyane ku bibazo vyerekeye abakenyezi n'urwaruka, aho no kuvuga nka kanseri y'ibere, kanseri y'igitereko, irondoka rijanye n'amagara meza. Igice cya kabiri ni vyerekeye ibyo kungurana ubumenyi hagati y'abantu bakora mu gisata c'amagara meza. Igice cya gatatu ni ibyo guharanira gushikira yuko umuntu wese yoshikira amaserivisi atanga ubuvuzi bimworoheye. Urakoze cyane muganga Tania. Kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'Amerika hirya no hino bifuza kugira ibitekerezo cyangwa se ibibazo babaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Louis wiriwe neza. Tania yavuze ngo ko yagiye kwiga yamazeyo 6 ibyo yari yagiye kwiga yovyigisha urwaruka rw'Uburundi. Aka kabiri ni ikihe yosangiza urwaruka rwa Afurika? Amahoro neza Louis, baje kuramutsa cyane. Ego cyane ibyo twize turashobora kuvyigisha. Kimwe n'umugambi twiga cyane cyane ivyerekeye kuba imboneza mu kibano. Ivyo rero turavyiga kandi tuvyiga nk'uko mugenzi wanje yari yabivuze, ntitwiga nk'uko twakwiga nko mu ishure, ariko cyane cyane ni gusabikanya. Ariko muri uko gusabikanya hariyo byinshi nize kandi nshobora gusangiza abandi. Iki naco notekerera urwaruka nugira nk'urwaruka rwo muri Afurika ni uko wimboneza guhitamwo kuzana ihinduka umutarindiriye yuko birinda birava hejuru, ariko nyene ugahera mu kibano ukavuga ati mbe hano mbaye muri runo rugo mbayemo, muri runo rubano rwanje ni iki mbona kitariko kiragenda neza, ushobora guhindura. Ihinduka rihera ngaho, si mpaka rihere hejuru cyane, ariko rihinduka cyane cyane guhindura aho mu kibano. Hariho ugeze kuvuga ati niba ushaka ihinduka hera kuri wewe, ati bihinduka ushaka kubona mw'isi. Icyo nicyo numva notekerera urwaruka. Urakoze cyane Tania. Louis nawe mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi, ndagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe. Reka dufate na Daniel wiriwe neza. Ndagira ngo mbaze abo ngabo mwatumiriye muri studio, ndagira mbanze nabashimira uburyo muba mwatwitayeho tugasobanukirwa tukamenya
munanshimire uwo mutumirwa rwose. Iki kibazo cy'amatsiko nagize nawe kabo bashinze iyo gurupe mu by'ukuri bo babona icyo kibazo rero tuzakigarukaho ubutaha. Tubashimire inshuti mwese mwabanye natwe, mukomeze kugira ibihe byiza naho mu kanya.